ubu nzomara imyaka 2 atamugore ari impande yanje. Ibaze umuntu akaduka akavuga ngo umugore wanje ngo indaya yo mubara ngo mubarabu ngo imbwa nizo gasambana nazo urumva. Ivyo si ibintu vyiza cyane burya ivyo bintu na leta ibimenye bona mufatira ibihano. Umugore wanje ndamwizeye hariho nabambwira ngo azoca guheba ngo muzoca muvana ikibi coba gusa jewe koresha umwanya jewe koresha umwanya no kwicuza impamvu nabaye kuko amahirwe yanje n'ubuzima bwanje biri mu muntu kandi kiremwa abantu batavuga neza baza abantu bakiyaduza bakanamutelefona bakamubwira ati ngo umugabo wawe twamubonye ngo ari kumwe n'abakobwa kuno guci ivyo bintu unzanyemwo oya twashaka nyene kugira dutanga umuco kugira ko nta wundi muco tworonka atari sorry brother tora man basi hanago yes bakunzi ba Yaga Tech TV murameze fresh nizere ko mumeze neza ku mpande zose z'isi. As you know nkuko musanzwe mubizi, call me, my name is Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star, all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do that. Koresha umwanya kanyamuji tuje show umunyarusaku sutwa chawa aka nyinshi mzee. Tafikiri uko msanii sisi kwa sanii igakuwa msanii sio kuimba tu hapana nakuwa tu bishora kuko msanii kweli. Ariko ugerageje kubiraba abasanii nibo baba bafise ama aka menshi biyo bya jamii sio bote lakini ariko mu bisanzwe nibo baba bafise ama aka. Kama Sadbiko na aka ngapi? Sadbiko na aka nyingi Marshal ni ndakubwira yani walikuwa wajibandikiza pako aka yenye ihoraho walikuwa jitanga ngo Mr Karabajya kama ni Mr Furungu Mr bitugani afise nyinshi ngo bwari ubuntu yagenda ribandikiza gusa rakina na aka Sadbi flane aka edahiri ivyo nivyakira mu basa nivyo nivyakera we na niko na aka ngapi? Fernando tukona na Mr Celebre tukona ubwigihe ni mu tuba episode twarachemusha tuwa ariko biba bikwiriye ko musani agira ama aka yani babikwiye sitegeko aya friend musani ni kazi kabisa wewe ama aka za kubita kazi. Koresha umwanya turaguhaye kazi karibu sana muri Yaga Tech aha ni muhira kabisa nuko jewe novuga yuko twe tumaranye igihe kirefu sana kirefu sana nkibuka tugikorana mu bintu byinshi bitandukanye tukivumburana tukigiranira amatiku nk'abantu bari bazi yuko jewe na wewe twadufitanye amabifu aho umuco entertainment igizwe na showbiz rero showbiz ihari abantu bateza kuja mu bibazo mu question kunuko rero ivyo babona abari vy'ico gihe nyene ivyo batabona navyo igihe kiba babikiye yani niyo mpamvu abanyabwenge bakubwira ati igihe ibihe bitubikiye vyinshi ivyo tutabonye tuzobibona namwanya gusa ni swala la muda tu kabisa. Uyu muziki twarawukubitiwe imigere myinshi ibitutsi bitagira uko bivugwa twarabitutswe ariko nitwacika intege bisiguye iki? Bisigura iyo yari message nari impereje abana bariko bararuka muri uno mwuga basuzugura kazi kacu bibagira amateka yacu mu bisanzwe n'abaririmbyi bafite amateka yabo ego natwe turafite amateka yacu jewe nutanyubahira icyo ndi nego nzokwibutsa ko uyu muziki nawo kubitiwe imigere myinshi cyane no kwibutsa yuko jewe nigeze gusimba clôture ndatera squat ndagwa hasi nikanzi ya mugongo ivyo rero arabapita usanga ntavyo bazi kabisa bobo babona
yabonesha amaso wabona umengo gupostinga Fizo gupostinga Sadbi ukaronka like ko ariko kwamamaza umuntu yaye kwamamaza umuntu ni creativity kurondera creativity twe twarafashe defense ya entertainment turayifata mu minwe kabisa ku buryo ni bindi bihugu bicara bakiga byo turiko turakora wowe urabizi rero yari message nari impereje nk'aba bana ariko baraza muri uno mwuga ngo tuva mu migere tuja mu vyunguka turakomeza turafata turazibira imiziki mva mahanga yari yaratwinjiranye kabisa abantu baranavyibukije igihe indirimbo z'abanyarwanda zari zasaze nga mu Burundi ngiye abanyarwanda bari bimonogoje kuza nga mu Burundi mu gihe twama ku kibuga c'indege kuja kubakira baduhembe ntica ntikize tumaze gufata ingingo ibintu vyarahindutse twarahimirije abantu usanzwe ndibuka kandi ntaguciriyemo ndibuka umengo wabaye mu journaliste wa mbere watangwe kuvuga yuko jewe sinzosubira kandi kuja ku cindege kwakira umunyamahanga ndavyibuka yego iryo jambo narishikirije inyuma yo kwicara na Landry turavugana turayikonfirma rero acarambwira ati tanga iyo message nzoyisahiriza nzoyigira urumva ko no bose umuntu ushaka kubwira ati we kora iki kintu nzogishimangira nzoza ndacemeza ko twahembwa twabwa amahera make cyane kandi turi abantu bakomeye cyane twahabwa ibihumbi 10 kuva kuri bisi yadutora kuri Palais des Arts tunakogota airport twena nk'indagara airport tukarindira sugushikayo ngo arashitse tukaca turindira inkuru zigahera tugakora ibindi biganiro bigahera ukazona umusanire ngo araje uyo musanire ninde ngo Juno Kizigenza vrema Ako yarahitinze Kenisol yari umusani bari bahitinze babazana ngaha kubera baba bahitinze bijya gukora amasho bijya bwari uburufa nahi wacu abasani benshi bari bahitinze mbere gusumbana bajya ariko kungene twe babatwemeza ingene twe twabaha agaciro siko bari bangana vrema oya mu bisanzwe ari umuririmbyi kwa kibuga c'indege n'amamedia presque yose mu gihugu uteza kuba ufite CV kanaka abantu bose kubyo n'umukecuru amenya ati yari umuririmbyi wa muririmbyi yaje udufate nka Kajani naje aho kweri wovuga ati kwera nabibi no mubwira ati ngiye kwakira Kajanine agapana ubu bupeti mani bajya barabana cyane kudandaza channel yawe ya YouTube yakoresha Umwanya TV kuzimangana nkabura jewe ukabura warabuze jewe nubwo wagumye vugwa ariko singa kujya wari ufise koresha Umwanya TV koresha Umwanya TV yiwawe wari ufise channel yawe uvuga jewe nzopostinga utuntu shaka twose nzokora ama content yose mba nkene sinkuko ugenda kuyakorera ahandi hantu yego ubukene bwaciye butangurira ngaho niko guhita urungika umugore hanze kurungika mamagi hanze iyo deal imaze kuza kwanza koresha Umwanya yavyakiriye gute canke ni wewe watanguye iyo migambi bon je first kurungika umugore wanje hanze ni cyumviro nagize cy'ubuzima bwanje ko je ndi umuntu w'umugabo ego kuba ndi umuntu w'umugabo hari ibintu byinshi ndaba nkavuga ati ejo bizaba bimeze gute ko dukora turabejo ati ejo bizaba bimeze gute rero je nafashe ingingo yo kumurungika kugira dufashanye mu buzima twamaranye imyaka 5 atakintu kimakora kandi afite diplome mu nzu ari wo upambana ubuzima ari je mpambana kandi atakazi mfise ubu buyo wayi gusa bw'amamedia akaribwo butuma tujya tukajyana nja kuraba imiryango myinshi ibayeho ifashanya umupapa apambana umugore apambana ivyo bintu bisigaye mu baswahili gusa n'abantu usanga umugore yirirwa akaranga amacapati mu nzu yirirwa akinahoro abaswahili no baracakinahoro rero ariko abantu bafise vision yashaka gushika barafashanya mu buzima
je rero mbonye ubuzima ko buriko buragenda bunkomerana narikoze ku bundi bwonko bwanje ndafata iyo ngingo navuga ati mama yakicomoka yambere umugore mwiza ntiyagambaraye kuko hari abagenzi banje benshi bafite abagore babaye ico cyumvira ati genda mu Barabu urondere burya zirya $200 muhembwa sinke ntizobura ico zifasha naje ndikunda gwa umva wa medisi rya noti bahembwa hariya nareravye ndavuga ati ino noti burya sinke na uri kurapambana kandi sinoti ikuzibira urumva sinoti izibira n'ibindi bintu oya ni noti yo kwitanga nka sacrifice mani je naritanze nk'ikimazi gikomeye cyane kuko ubu nzomara imyaka 2 atamugore ari impande yanje kanari narabimenyereye aribwo buzima nari naramenyereye ivyo bintu rero burya si ibintu bito si ibintu bito ni ingingo nini ni ingingo igoye no gufata rero n'abagabo batoyifata urumva avuga ati je umugore wanje akagenda nzuca ndabiheba ndamuheba urumva ubuzima bwari bwanze je nafashe risk ubuzima bwari bwanze bikwiye kabisa ndayamanika ndavuga ati je kwe fasha madam fasha kwe tugeze mu bana babiri ejo tuzonkwa wa gatatu none tugume muri bwa buzima bwo kujya ubugari n'ibiharage saa 6 umuceri n'ibiharage mu ijoro apana dutegerezwa kuba mu buzima turiya akanyama n'ubugari mu saa 6 mu gihe tujya gaciri n'agasosi kakanyama n'uduharage cyangwa n'ubwishaza ejo tujya n'agakeke urumva dutegerezwa kugira evolution uko iminsi igenda abana bariko barakura ejo azogwara agiye mu bitaro uraza ama dépenses usanga arimo kugira uve mu bitaro rero nicyo kintu niyumviriye nivuga ati ntegerezwa kugikora rero daire musazo ari n'ikintu kinambabaza Jya kimbabaza gose banora bajije umugore wanje Imana rabimbabaza cyane uranicara ntarashika hiyo tutarashika hiyo kuko nayo makuru na ndayafise nivyo arabavuga yuko ntutegemera umugore cyane mbe twovuga yuko koresha umwanya yagiye mu nzira nayo nyine zo kuvuga je vyanse oya mu bisanzwe niyo ngingo yafashe kujya burya umugabo yaramedita ico ari bukorejo nuko aba yabonye yuko ari ikintu cyo kiramworohereza tugeze mu bana babiri kandi turyama turi gusa ejo uhagata tarabonetse tubangaye turyama nayo kuri ayo mafere ni ikintu kitakugwa nabi sasa ariko inzara bica bibi kibazo bica bisaba ko murondera mu bisanzwe niko biri oya mu bisanzwe ubufitiye uburenganzira mu bisanzwe ni itegeko sivyo kuko bitanaba yoba yaje gukora iki urumva rero byari vyansi je nari ngeze aho mwasa ashaka kabisa kandi rero niho nari impitinze bikwiye nasanze rero nga amvune nakagoye n'abaririmbyi baha canka aba promoter canka aba comedian canka aba journalist canka abakinga uhitinze raba kuhitinganya kanoti mwene wacu kabisa no hitinge mwizina ugahitinga atakanoti uko uhitinga ni kugira ama dépenses maremare je nari ngeze kuri etape n'ababanyi baza kumbwira ati ngabiri 100 ngabiri 50 kumbe batazi no muhira yuko nanje mu kubizeza nabwira ati wana reka ndavugana na madami acha yabaha Samina mwambia madami none madami ya 100 twasabwe kandi waremera kuze none wovyanyira gasha umuntu yamashira ku jeme rega umurundi azi uko agira jeme ari kugura imodoka uko agira jeme ari kugura inzu uko agira jeme urumva wabona yuko jeme kandi babimenye ibintu bihaye ibintu birabe kubera ubikunze apana kubiraba kubera ngo nakari karatera imbere iyo ni jalousie ivyo biri muntu ze ya jalousie urumva birabe kubera uvuga ati ibintu je birangyohe sivyo apana kubera ngo ibi bintu ngo ari karatera imbere ngo ubungu burakurikirana n'agabasha ngo yeye ngo mu isaha imwe ngo abantu ibintu bingo baba muravye uraza amafaranga bayinjije mani turacakenye turacakenye utiyongeje ubwenge
kiragoye cyane. Benshi bavuga yuko mu bakobwa cyangwa mu bagore baba bagiye mu bihugu by'Abarabu aba ari ubuzima bwinshi butandukanye, ariho gukora mu mazu y'Abarabu, wariho n'abandi bakora ubuzi budahesha icubahiro umukenyezi cyangwa umukobwa w'umurundi. Muri izo nzira bavugamwo nizo zijya nzira nyene bavugamwo n'umugore wawe ngo nizo asanzwe akora. Bavuga ati koresha umwanya umugore wawe hariya mu Barabu nimba atari banga, ubwo ntakora akazi ko kwidandaza. Ayo mahera we utagetsinga yuko azoza arakurungikira, ugerageje kuraba n'ivya postinga ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook, amajambo aguma yandika ku mbuga, burya ntibigaragaza yuko umugore wakoresha umwanya ari muri abo bantu bakora ako kazi. Umaze kumva ivyo amajambo nkayo, ivyo ni vya bindi bigaruka bimbabaza cyane Imana, ukabimbabaza kuko umugore wanje ndamwizeye. Hariho n'abambwira ngo azoca guheba, ngo muzoca muvana, mu gihe usanga yagiye kuri mission twaratagetinze ikintu runaka tugiye gukora, hama nkaza numva ayo majambo, aba ari ibintu bitameze neza na gato, ari ibintu bitaryoshe mu ncamake. Je umugore wanje akora akazi ko muzi kuko yarungitswe na company yitwa Treka, yamurungitse niyo twivuganiye live ku turemeranya, urumva tahana amasezerano, turafitana amasezerano. Agize uko ari ibintu akoze bibi hariya bigaruka kuri jewe baca bamfata, kuko hari ibintu utanga bakabifata. Hari nk'umuntu ashobora kugendayo akaca yigumura ngo ndabihevye, we rero ntiwagiye kubera urya umunyenga w'indege, ugiye mu kazi. Umva rero amafaranga kana ka company baratanze kubera uyu muntu agenda, we rero ntuba tamurerere baca bagufata na parcelle barashobora kuyifatamo. Urumva rero ivyo bintu jewe sindabikunda na gato. Ndamaze kuvyumva, ndavyumva, baranabivuga cyane no mu kibano ndavyumva. Ibintu bitameze neza mu ncamake, kuko jewe mfise umutima horoshe, ntibambona uko. Gusa ndakunda kuryohera abantu, ndakunda kuryohera abantu, ariko mfise umutima horoshe, n'umugore wanje afite umutima horoshe. Sivyo rero nk'ibintu bari karaposta kenshi nije ndabiposta, cyane nkamubwira ati post ibi bintu kubera nawe ndakeneye ko agira urubuga rumeze neza. Je ndakeneye yuko jewe ntazopfa, nimba ibi bintu ubuzima nzobuvamo, ariko nzobe hariho abantu na basi babayeho bapresenta basi jewe. Rero uyu n'umwana wakoresha umwanya nawe ni okay, umugore we nawe ni ibintu nk'ivyo. Rero no saba yuko abantu bavuga nk'ayo majambo, ibaze umuntu akaduka akavuga ngo umugore wanje ngo indaya yo mu Barabu, ngo mu Barabu, ngo imbwa nizo ugasambana nazo. Urumva ivyo si ibintu vyiza cyane. Burya ivyo bintu na leta ibimenye bona mufatira ibihano, ugasanga birantaye muherere jewe. Rero baze bicunga n'ivyo bavuga, nimba ari blague ugarenza ko ati karaga yari blague, ariko apana kubifata yuko umengo bibigira nk'intambara, kubifata aho siri cyane, si vyiza na gato. Cyakuriya brazo mbura umengo iba ngari nibi ibintu manije nakuba waje cyane, twahevye ibintu byinshi. Umuryango twawitangiye ibintu man, je uno mwanya nk'umugore wanje nafashe riske y'ubuzima bwanje. Ubuzima bwanje sinzi guhereza ubuzima, gushira ubuzima bwanje mu kiganza cy'umuntu, ariko je nafashe ubuzima bwanje ndabushira ku mugore wanje. Nakurishije parcelle nja gupanga, niruka muri ivyo bintu, bisigura yuko ikibi coba gusa. Jewe koresha umwanya, jewe koresha no kwicuza impamvu nabaye, kuko amahirwe yanje n'ubuzima bwanje biri mu muntu kandi kiremwa abantu batavuga neza
umuntu rero bomfasha n'amasengesho no gusenga hazoshika amahoro icyamujanyeyo akigendere yame yibuka isezerano hariho nabora bancafuza amani bamubwira amajambo igiye atandukanye ntibazi twe mibabaro tugira ntibazi ni kangahe twirinde ibintu byinshi kugira ntitute umuryango muri ere baza abantu bakamubwira ngo cengo bara abakobwa tugendana nabo abakobwa ibintu bisambura ibintu directement bisambura urugo ikintu cyambere gisambura urugo ni sex gucana inyuma nico gisambura urugo no gushwana kuborerwa ugirane cyo bintu ntibisambura urugo ariko gucana inyuma baza abantu bakiyaduza bakanamutelefona bakamubwira ati ngo umugabo wawe twamubonye ngo ari kumwe n'abakobwa kuno guci ibyo bintu unzanyemo oya twashaka nyene kugira dutanga umuco kugira ko nta wundi muco tworonka atari sorry braza tora man basi wihanago sorry sana man sorry sana nyene abantu nyene bari bakeneye kuronka umuco kuko ibivugwa ni byinshi guci umugore wanje hamwe yogira ikibazo ubuzima bwanje bwabugiye mu kangaratete pole sana man pole sana kabisa ntacyo kubonye tuba dushaka kugira turonke umuco ku bimuvugwa ko nta handi twokura muco atari kuri wewe sorry man sorry kabisa pole sana pole sana ntacyo nibihe azoshika amahoro man je ndazi ko azoshika amahoro man je nagurishije parcelle bro kubw'ubuzima bw'umuryango wanje ndapanze panga mu gisagara ca Bujumbura man panga mu gisagara ca Bujumbura ariko ico ushimira Imana nuko ubuzima bwose bahera bupanze kandi byose iba ibizi kandi ibibona ndazi neza yuko wande tuzotwenga kabisa reka ndagushimire cyane brother kandi nongera nshimira ku mwanya wawe wampaye nizera yuko n'ikindi gihe nitwaronka umwanya tuzoshobora kuyaga byinshi iyi ni yagateke iyi ni televiziyo y'abanyagihugu y'abarundi twese impanuro utekerera abaririmbi akona